ijambo worship rirafise ku bwanje ingene ryatahuwe ukutariko. Ngaha batwereka ko batera indirimbo bakatwereka uwaganza ivyo kuririmba. Mugabo tugiye muri worship tuza gusanga abantu bose bagize ikoraniro, abo bantu baza kwitwa aba worshipers. Abantu bose bavutse ubwa kabiri baza kwitwa aba worshipers. Mugabo bimaze kuba vyitirirwa abarongora indirimbo ko ari bo ba worshipers, je acaba akabazo. Rero kubijanye n'ubuhinga, abanyamuziki duhamagarirwa kwiga ubuhinga kugira ngo tumenye kuryohora duherekeza ubutumwa bwiza. Mugabo kugira ngo dutange ibintu byose ari byiza birasaba ko ubutumwa bwumvikana, hama ubuhinga bukumvikana, mugabo ko butarushije ikintu gihambaye. Urazi mu gusubira mu byagezwe igice cya 32, Imana ibwira Mose gushira ibyagezwe mu ndirimbo kugira ngo bibabere icagirizi. Bamwe ijambo ryo kwagiriza bandi majambo wase kumvira no kugendera mu nzira zanje, mugabo mu ndirimbo zawe no mu bwenge bwawe vyaba bigaruka. Hashi haririmbwa ikindi kintu atari ubutumwa bwiza, umva ikoraniro ry'abera ryakoraniye iki. Ni haje tuvuga ikoraniro birakunda ko rikoranira ubusa. Kwa Mungu bakoraniye ubusa, kukwirikira bakoraniye ubusa, ukwezi kwa mbere bakoraniye ubusa, ukwezi kwa kabiri bakoraniye ubusa. Ubusa kubera iki? Bakunzi ba Brightness Burundi, turabamutsa aho muhereye hose, twongera tubatumira muri cya kiganiro cyanyu mukunda cyane cy'umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera. Turabandanya muri vya bitabo 12 bidonda kahise ka Isirayeli, aho turaba ico bitubwira ku muziki n'indirimbo. Ni jewe ariko Imana tubandananya, ariko kandi sindi jenyene, ndi kumwe na wa mutumire wacu yamadufasha cyane Claude. Turaguhaye ikaze. Urakoze ku ikaze Eric. Claude nibaza ko muza mwaramaze kumumenyera. Ashani maze kwidondora kenshi. Amaze kwidondora kenshi cyane gose. Yego. Claude, turanezerewe gusubira kubana nawe. Nanje ndanezerewe cyane. Yego. Ko gusangira na bene data ujanye na kino kiganiro birampimbara cyane. Yego. Twagomba dusubire twibutse ariko badukurikirana ko mu kiganiro giheze twari ko tubona umuvugishwa yitwa Elisa, aho yahamagara umuvuzi w'inanga kugira abone kuvugishwa, ariko umutume yadufashije arabona ko ico atari ikintu cyo kwimura mu buzima bwa misi yose bw'ishengero, ko kugira umuntu avugishwe bisaba umuziki ni igikoresho kimwe nk'ibindi byinshi dukoresha iyo dukoranye mu makoraniro. Igikenewe cyane rwose ni ubutumwa bwiza, ivyo turirimba, ivyo dukora byose ni ubutumwa bwiza. Kandi ubuvugishwa twarabonye ko ari vyanditswe vyera, naho ingabire zo kuvugishwa zoba zikibandanya zisuzumishwa ivyanditswe vyera, kandi ntizishobora no kurengera ivyanditswe vyera. Claude, ngira sindakubeshe ko nukuri. Okay, reka rero twongere tubatumire mu kiganiro cy'uyu munsi. Claude, uyu munsi tuza kuba tugeze hehe? Uyu munsi turabira hamwe gisomwa kiri mu gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma, ni igice ca 16 umurongo w'indwi. Ku murongo w'indwi. Yego. Igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma igice ca 16 umurongo w'indwi. Nizeye ko nawe ariko badukurikirana baca bahasoma. Yego. Ariko imbere yuko kumbure tuja kuri uwo murongo tuza gukoresha uyu munsi, nashaka mwanze mutubwire n'igitabo cy'ivyo ku ngoma naza ko ari rya mbere tucinjiyemo. Yego. Claude, reka mudufashe nkuko kumbure bisanzwe. Iki gitabo cyo ku ngoma mwotubwira ikirere cyaco ca kahise? Ego, murakoze cyane. Nkuko nabo nabivuze ni ya nkuru kibandanya.
igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma n'igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma ni ibitabo biza kongera gusubiramwo ibiba vyavuzwe mu gitabo ca mbere n'ica kabiri ca Samweli ndetse n'igitabo ca mbere n'ica kabiri c'abami. Ariko ingene umwanditsi aza guhitamwo ivyo yandika uraza kubona ko abafise intumbero yindi ntabivuga mu buryo bw'akahise. Hanyuma vyitegereje neza aza kugerageza kwerekana ko abami bose bashoboye gutwara Abisirayeli bari abami b'abakozi b'Imana, aho vy'ukuri babura ingene hazoza umwami umwe ari bashobora kuganza abantu biwe, nawe ni Yesu Kristo. Hamwe n'ivyo bibandanya bitwereka ingene hamwe no kutumvira kw'abayuda vyarangiye batwawe i Babuloni, kandi nibaza ko tuzoja tuvyagura mu kiganiro kizokurikira. Inkuru iza kurangira tuza kubona hari itegeko umwami Kuro atanga ry'uko ingene bava mu kinyago bakagaruka. Urakoze cyane rwose. Nyanza ko hariho agasezerano ashizemwo ko tuzovyagura. Asha uraduteye amatsiko. Yego. Twizere ko bizoba ari ibihe vyiza cyane rwose. Reka rero ntitubandanye twirengagiza wa murongo watubarira. Yego. Twizere ko abakunzi bacu ariko baradukurikirana biteze ati mbega wa murongo batubwira utubikiye iki. Reka tuwurabe. Reka dusome wa murongo uri mu gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma igice ca 16 umurongo w'indwi. Havuga ngo kuri uwo munsi Dawidi niho yatanguriye gushinga ko Asafu na bagenzi be aribo baririmba batazira Uhoraho. Claude, nashaka udufashe. Ngaha anye umurongo utangura uvuga ngo kuri uwo munsi. Kuri uwo munsi hari habaye iki? Hari habaye iki? Ego, murakoze cyane. Mbere yuko dutahura ivyabaye kuri uwo munsi canke ivyari vyabaye kuri uwo munsi, ca dusubira inyuma gatoya mu gice ca 15 tuza kubona ku murongo wa mbere Dawidi yubakira Uhoraho ikibanza kizobamwo isanduku y'Uhoraho. Akaca yongera akiyubakira n'inyubakwa yiwe ku mugwa wiwe, aho ni mu gihe yari amaze kwima akaba umwami. Hanyuma isanduku y'Uhoraho turazi yuko mu rugendo rw'Abisirayeli bagendana nayo ntiyari bwahabwe uburuhukiro. Hanyuma Dawidi yigira inama yuko yoyubakira ihema. Muri kino gice rero tuza kubona ariho Dawidi atumira Abisirayeli bose kuza kugira ngo vy'ukuri isanduku izanwe Yerusalemu. Hano ku murongo wa 3 niho babitubwira nuko Dawidi akoraniriza Abisirayeli bose Yerusalemu kugira ngo baje kuduganira isanduku y'Uhoraho bayishira ahantu yayitunganirije. Hano ku murongo wa 16 ashavuga ngo maze Dawidi abarira abakuru bo mu bare gutora abaririmbyi mu biwabo ngo bazane ibyo kuvuza amakembe, inanga n'ivyuma vy'amajwi arengera babivuze baririmbana umunezero. Tuja kubona ari wo munsi muri urwo rugendo rw'Abisirayeli hatogwa abaririmbyi, hatogwa abacuranzi bakazana n'ibicurarangisho kugira ngo bikoreshwe mu kuririmbira Uhoraho kandi bafise umunezero. Umurongo wa 16 rero niwo ucuza kutwereka neza na neza kuri uwo munsi isanduku y'Imana imaze gushika mu ihema Dawidi yari yayitunganirije. Baciye batanga ibimazi biturirwa n'ivyishimwe biri mu gice ca 16 ku murongo wa mbere. Nuko Dawidi amaze guturira ku murongo wa kabiri
no gutanga ibimazi by'ishimwe ahezagira abantu mu izina ry'Uhoraho maze agaburira abantu bose b'Abisirayeli abagabo n'abagore umwe amuha umutsima inkekera y'inyama n'akarobe kabumbwe mu nzabibu zumye kandi ashiraho bamwe mu barewe ngo bashitse igikorwa cabo imbere y'isanduku y'Uhoraho bibutsa abantu ivy'Uhoraho Imana y'Abisirayeli bamukengurukire bamutazire turare kuri no munsi icari cabaye cari gishingiye kuri sanduku y'Uhoraho ishizwe mu kibanza Dawidi yayitunganirije hanyuma abantu baratanga ibimazi baranezerwa gose ndetse n'abaririmbyi abacuraranzi barashingwa ko bazohora bakora igikorwa cabo imbere y'isanduku y'Uhoraho. Akaze cyane Claude. Murakoze nawe. Nizere ko ubunye bavuze kuri uwo munsi cyatwumva kuri uwo munsi hari habaye. Ariko turavye muri no murongo Claude turabona avuga ati kuri uwo munsi niho munsi Dawidi yatanguriye gushinga ko Asafu n'abagenzi be baririmba batazira Uhoraho. Turabona uwitwa Asafu n'abagenzi be abo bagenzi be nabo ni bandegaye abagenzi ba Asafu tusubira inyuma gatoya muri gice cya 15 ku murongo wa 17 igihe Dawidi yabwira abarewe gutoranya abaririmbyi cyo tubona abo yatoye umwanditsi yerekana ko batoye Hemani mwene Yoweli no muri bagenzi biwe batora Asafu uwo wejeje kuvuga hanyuma baca batora na Etani mwene Kushaya tuja kubona rero bagenzi biwe bari Hemani hamwe na Etani batowe muri no mwanya nk'abagenzi be baserukira abandi ariko hamwe nabo baratoye ivyegera bya kabiri baravuga Zekariya ku murongo wa 18 Zekariya Yaziyeli Shemiramot Yehiyeli Uni Eliabu Benaya Mayaseya Matitiya Elifelehu na Mikuneya hamwe nabo gucungera irembo tubona ivyegera navyo nyene bitogwa mugabo abaserukira abandi nk'abakuru bagenzi ba Asafu yari Etani hamwe na Hemani. Ego Bega Claude abantu batowe barafise ivyo bajejwe muri ivyo byo kuririmba. Yego cyane hano ugiye ukabandanya usoma musa nta kintu kimwe kitari muri kino gisomo sivyo bamaze ku murongo wa 19 nuko abo baririmbyi Hemani Asafu na Etani bavuze ivyuma vy'amajwi arengera vy'imiringa umva ko bari basanzwe bashizwe imbere kandi bakaba bararirimba bavuza ibicurarangisho hamwe no gushigwa imbere y'abandi bari basanzwe nabo nyene bacuranga. Okay, urakoze cyane Claude. Kino gisomwa kumbe kirabitse ibintu kiratekeye kandi ntibabiheza kandi ibi bintu rero kenshi mu mashengero ntitwibaza ko bibaho mu ijambo ry'Imana benshi bavuga ko ari vyaduka Okay. None Claude yego turakunze kubona abantu bita abarongozi b'indirimbo rimwe na rimwe basha ngo naba worship leader anye umengo harimo umurongozi w'indirimbo neza cyane hano harimo umurongozi w'indirimbo ku murongo wa 22 ngombe mperemere ku murongo wa 21 baratubwira Matitiya Elifelehu Mikuneya Obededom Yeyeli na Azaziya bavuze inanga zijwi rirangurutse bakaba aribo batera indirimbo no kuvuga bo nabo uno munsi twita song leaders abandi bita worship leaders baratera indirimbo abantu batera indirimbo abandi bakitabira rimwe na rimwe turababona mu migwi y'abaririmbyi bakwita makohari mugabo aba nabo barongora ikoraniro nibo bandi baba batoranije bagashigwa imbere kugira ngo barongore mugabo nabo nyene biba bifate ku gutera
indirimbo bivana n'imigwi ingene bigabuye mu ishengero. Muga inyuma yaho baca batubwira umukuru w'abarewi yaganze ivyo kuririmba yitwa Kenaniya, kandi niwe yaririmbisha, bavaca bavuga ko yari umuhinga. Ni ukuvuga rero urabona uno munsi turafise abantu usanga barongoye ivy'amajwi, barongoye ivy'umuziki, tukaca twibaza yuko ataho mu ijambo ry'Imana biri. Urabona ngako batwereka abarongoye indirimbo, bakongera bakatwereka waganza ivyo kuririmba. Hariho uno munsi bita aba president mu gifaransa, ugasanga niwe muntu abazwa ibijanye n'umugwi w'abaririmbyi. Rero nkuko waruhejeje kumbaza, abo ba worship leaders bavuga uno munsi barahari. Mugabo rero urinze uvuga worship leaders ubu nkozeko cane, ubu nkozeko cane kubera vyontera kuvuga vyinshi. Ijambo worship rirafise kubwanje ingene ryatahuwe ukutariko. Ngaha batwereka ko batera indirimbo, bakatwereka uwaganza ivyo kuririmba. Mugabo tugiye muri worship tuza gusanga abantu bose bagize ikoraniro, abo bantu baza kwitwa aba worshipers. Abantu bose bavutse ubwa kabiri baza kwitwa aba worshipers. Mugabo bimaze kuba vyitirirwa barongora indirimbo ko aribo ba worshipers, je aca bakabazo cyane cyane ataba worshipers gusa, nibo babirongora, nibo bantu babirongora. Nukuvuga bashizwe imbere hano nyene Dawidi abatoranya, abatoreye igikorwa co kurongora indirimbo, co kuvuza ibicurangisho, co gutera indirimbo mu Kirundi. Ariko sibo bahagarariye ingene ikoraniro rigenda. Ego kumbure tuzohava tuvyagura mugenzi wacu ko turagaruka kuri kahise ko guhimbaza no gutazira bw'Imana izoba bisemo. Ninacho tubona byose ntunkome, reka gusanyoteza abantu bababwira ati biragutse gose kurusha. Mugabo vy'ukuri ngira ko nuko twari dukwiye kumenyera gukoresha amajambo ahwanye n'igikorwa umuntu aba ariko akora. Kandi nkaca ngaruka kuri cakiri navuga mu kiganiro caheze, tutakoresha indimi mvamahanga. Worship leader canke worshiper ni ururimi rw'icongereza. Mu gihe haba hari ikibazo kuri iryo jambo, twokoresha utera indirimbo canke urongora indirimbo mu Kirundi, kandi ivyo ntaco vyica ko bifatanye n'ingabire Imana ihereza umuntu. Ego urakoze cyane gose. Uri kuravuga kuri uhagarariye ivyo kuririmba, washize ngo wongeyeho akantu ngo umuhinga. Mbega uyu munsi birakenewe cyane gose ko twihweza abo bantu bitwa abahinga kugira bari bo bahagararira ivyo kuririmba, ibintu nk'ivyo. Ubuhinga nyene burakenewe gose. Tubutebe ko nyene ubuhinga. Ugiye kuraba uko Imana yahishuye inkuru y'agakiza, ibintu byose birimo ubuhinga. N'ingene ihema ry'ibonaniro, ingene ingoro, igicapo c'ingoro Imana yatanga, n'ingene ingoro yubatswe. Ntibapfa gutora uwo ari we wese, batora umuntu yuzuye mpwemu, harimo ubwenge. Tuza kubona rero Imana yacu nayo nyene ikunda ibintu bisukuye, ibintu biteguwe neza. Uku kuntu natwe dushobora kumva ikintu umengo bikozwe nabi, mbe ku Mana vyo babimeze gute? Rero ubuhinga burafise ikibanza. Mbere tubandanije dusoma nko mu gice ca 25 ja kubona hariho n'abigisha ivyo kuririmba. Tukabona hatogwa 288 bari bajejwe gutegurisha, kandi Bibiliya itwereka ko bari abahinga. Muri ico gihe tuza kubona ubuhinga bufise ikibanza mu bijanye no gucuranga, mu bijanye no kuririmba. Kandi bisha vyerekana ko hari abaza kuba bafise ubuhinga n'abadafise ubuhinga. Rero nimba hano hageze gutora umuntu ashoboye arongora abandi, nk'akarorero mu muziki, ntishobora gutara umuhinga ngo arongora abandi, afasha abagikura gute? Tugiye mu vy'amajwi, ntishobora gutora umuntu atari umuhinga mu vy'amajwi, guca
ushiraho umuntu atazi ingene n'amajwi apanze niho hahandi tugeze mu ikoraniro wa mugwi w'abaririmbyi uririmbye wumva naho bariko bararirimba bwa butumwa bwiza dukunda kuvuga wumva nyine wo babijoboroye kubera iki rya mbere ryahengamye rya kabiri ryahengamye rya gatatu hano mu ijambo ry'Imana baratwereka ijwi rirengera no kuvuga ngo ntibapfa kuririmba uko ariko kose cyangwa kuvuza uko ariko kose aha niho havuye ivyo bitwita ama vibration no musi niho havuye harmonie bivuga mu gifaransa aho wumva ibintu biryoheye ugutwi biratuje biri ku rugero rwiza hanyuma bigaca bija gukorera iki bwa butumwa bwiza rero ubuhinga by'ukuri burafise ikibanza none Claude kuno musi umengo nk'ukuri kurabivuga nivyo koko umuntu agerageje kuraba biraboneka ko ubuhinga ari ikintu citwaritswe cyane mu makoraniro yacu iyo dukoranye ariko uravuga ko byabirimwo ico kintu bita harmonie mu gifaransa no kuvuga amajwi y'ibicurarangisho n'amajwi y'abaririmba n'amajwi y'ikoraniro vyose binywanye ku buryo umuntu ariko aravyumviriza yumva biryoheye gutwi mbega umuntu yitwaritse cyane ivyo bintu twita ubuhinga uguhibongoza ukuvuza neza ndetse ngira urazi ukuntu mwebwe mukunda kwama muri ko muraduza amavolime yego kugira twiyumve kugira mwiyumve cyane tunabemeze mbega ivyo bintu ntibera bikajoborora akanovera k'amakoraniro iyo dushize inkomezi canke umwitwarariko kuri bwa buhinga n'umuziki tukibagira ko ikoraniro ryose ryategerezwa kuba ririko riratazira Imana binywanye byose. Urakoze cyane ndakunda Imana mu byo yahishuye hari uburorero yagira ducira ku ruhande bushobora kudufasha gutahura ivyayo. Ufashe inyama hanyuma ukaca ufata n'ibirungo kubwanje mfata ubuhinga ko ari nk'ibirungo hanyuma imfungurwa zitwa inyama akaba ari ubutumwa bwiza. Ukuvuga rero nguma nibusaba twumviriza yuko umuziki ntuhari utari gukorera ubutumwa bwiza uhari kugira ngo ukorere ubutumwa bwiza. Umbwiye ngo nikiye kintu gishizwe hejuru hagati y'umuziki n'ubutumwa bwiza nuko ari ubutumwa bwiza bushizwe hejuru kandi nta sobanuro y'umuziki ihari mu gihe ubutumwa bwiza budahari. Uko niko biri mu kuri kwijambo ry'Imana canke no kw'Imana yahishuye inkuru yayo. Rero ubuhinga burakenewe n'ubutumwa bwiza burakenewe mugabo kimwe gifise ikibanza cacu kandi nta gisubirira ikindi. Hanyuma ubuhinga iyo tubutebeye ko bwose tukaca dushira hasi ubutumwa bwiza ubuhinga buduhindukirira ikigwamana. Ibi ndabigiranya nkaho ni kilo c'inyama ucuzana ibirungo vyorunga ibiro 5 muri ico gihe nahari inyama abantu baravuga bati eka nta woshira ngo mufate n'umunyu ugire x urenze mu kurunga iyo nyama ntibayirya mugo umunyu ni mubi oya umunyu ni mwiza mugo urugero wakoresheje go kurunga vyatumye ca kintu citeka kidashobora gufungurwa. Rero niko bimeze n'ibijanye n'amajwi n'ibicurarangisho n'ubuhinga. Rero kubijanye n'ubuhinga abanyamuziki duhamagarirwa kwiga ubuhinga kugira ngo tumenye kuryohora duherekeza ubutumwa bwiza. Mugabo kugira ngo dutange ibintu byose ari byiza birasaba ko ubutumwa bwumvikana hama ubuhinga bukumvikana mugabo ko butarushije ikintu gihambaye. Ivyo bisa n'igihe tuba tuvuza ugasanga ntimwumvise ikintu na kimwe mu ndirimbo ugasanga twaririmbye muguma mwumva ugwamo gusa
induru yonyene muziki gusa umusamirana muri ico gihe ku bwanje tuba twahushije kubera ko igihambaye catumye abantu bakorana n'ubutumwa bwiza buri muri izo ndirimbo buri mu ndirimbo ikiza kubafasha guhura n'umwami n'ubutumwa bwiza si umuziki ibiza gutuma ko basenga n'ubutumwa bwiza si umuziki ibaze rero ubujije abantu kumva ubutumwa bwiza ucibabuza gusenga babujije kunywana nayo muri ico gihe urumva ko tuba turi mu kaga naho baza gutaha batamvye babiza akayashi yo ari ikiganiro twakoze mu biganiro bitanu vya Mose aho twagerageje kwerekana yuko mu gihe dutamvye akadugumba kakaza tudashoboye gutambishwa n'ubutumwa bwiza muri ico gihe tuba twatambishijwe n'iki kigomana citwa twebwe muri ico gihe rero urumva umubiri watamvye muko ibi bigumbagumba sivyo kuko ibigumbagumba vyo bikomoka mu butumwa bwiza ego nibaza ko ari intererano nziza iriko iratangwa kandi dukwiye gushira ku muzirikanya. Claude, sinzi ko ku rundi ruhande hariho ndayite extreme yindi ndenzarugero dukunda kujako ugasanga nivyo jewe nemera canke nizera ko umwanya wo kuririmba n'uwishengero ryose naho hari abari imbere y'abandi bariko bararirimba ishengero ryose rihamagarirwa kuririmba kumbure bajyanye bariko barongoye ishengero mu kuririmba kenshi ari gihe mwebwe abaririmbyi muca muririmba mwenyene mugaca asanga rimwe na rimwe mwaririmba indirimbo no mw'ishengero batazi canke mugaca muririmba amajwi atuma na babandi bo mw'ishengero bandi batumvikana. Mbega iyo yose indenzarugero iza konona ca gikorwa duhamagarirwa nk'ishengero twese co kuririmba neza cane ni ndenzarugero koko kubera ko tumaze kuba abantu mengo twarorerewe n'ivyo turiko turaririmba ntivyumvikane ubwa mbere ikoraniro rica riba ahantu rizazanirwa riba muri confusion ntiriko riratahura ibiriko biraba muri ico gihe tugume tukibuka intumbero ikoraniro ryaje kubera iki hama umugabo baririmbye uriho kubera iki ivyo bica bintera kuvuga umurongo wa 4 w'igice ca 16 kandi ashiraho bamwe mu barewe ngo bashitse igikorwa cabo imbere y'isanduku y'Uhoraho bibutsa abantu ivyo Uhoraho Imana y'Abisirayeli bamukengurukire bamutazire ngomba gutebera kuri rino rivuga ryo kwibutsa kimwe ariko ndigisha abaririmbyi nk'uko nyene ndababwira nti buri wa Mungu dukoranye nta kindi turirimba ubutumwa bwiza kuva mu kwa mbere gushika mu 12 umwaka wa mbere gushika imyaka tuzobaho twebwe turongora ishengero baca bavuga bati none hazindi ndirimbo zihari atari z'ubutumwa bwiza niho naco ndabishura nti muri ico gihe turashobora kutazoba twatahuye impamvu tuza gukorana nimba ikoraniro rishobora kuza gukorana kubw'izindi ndirimbo atari ubutumwa bwiza muri ico gihe tuzoba twahushije hano Dawidi turiko turabona yuko niwe munsi wa mbere mu vyanditswe vyera atanguza umugoba arivyo abacuraranzi kandi impamvu yo gutanguza umugoba aririmbye n'abacuraranzi irakomeye cane arayivuze muri no murongo wa 4 gice ca 16 ndahasubiremo ngo bibutse abantu ivyo Uhoraho Imana y'Abisirayeli kubera iki bibutse abantu ivyo Imana y'Abisirayeli ni kubera ko bibagira uko kwibagira kuri muri bene Adamu bose twarakuvukanye kuva umunsi twacumura rero nkuko Dawidi avuga ngo nabumbanye kugabitanye twabumbanwe kwibagira ni kuvuga rero
kwibagira kwamana natwe. Ubutumwa bwiza ni inkuru Imana yashizeho ngo yame yibutswa abayo. Urazi mu gusubira mu Byagezwe igice cya 32, Imana ibwira Mose gushira ibyagezwe mu ndirimbo kugira ngo bibabere icagirizi. Umva ijambo ryo kwagiriza. Bene majambo wase kumvira no kugendera mu nzira zanje, mugabo mu ndirimbo zawe no mu bwenge bwawe vyaba bigaruka. Gusa kubona indirimbo ziza gukora kugira igikorwa cyo kutwibutsa. Umwanditsi umwe niwe yavuze ati abakristo bo kwibagira inyigisho yigishijwe, mugabo nibo kwibagira indirimbo yaririmbwe. Gusa kubona indirimbo iza kugaruka n'igihe umuntu aba ari mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Hari ukuntu indirimbo rero ifise ubushobozi bwo kwibutsa umuntu. Nico gituma hano kubera ko twibagira, Dawidi ariko avuga ngo niyo twaba twakoranye mu ngoro y'Imana, ahantu hazoba ari isanduku y'Uhoraho, nta kindi kintu abisirayeli bazoba bakeneye nuko bibutswe ivy'Imana yabo hakoreshejwe iki? Umuziki n'amajwi. Muri ico gihe rero iyi ntumbero yibagiwe, tuba duhushije. Turaza tugakorana kugira ngo twibutsanye ubutumwa bwiza, twigishanye ubutumwa bwiza, tubwirane ubutumwa bwiza. Martin Luther niwe yavuze ati birakenewe ko twama twumvise ubutumwa bwiza kuko tubwibagira buri munsi. Yego, urakoze cyane Claude. Urabona ko nari natwawe, nari naryohewe no kukumviriza. Ariko uribuka gusoma yego reka tuce tukurabira, niko bavuga mu Kirundi. Ahubwo rirabiye oya ndabiye wewe waroheje kutuyagira kandi ushize iwawe. Claude, naza ko by'ukuri iki kiganiro ndasaba abantu muri mu mirongo indirimbo mutse mucumviriza, utazocumviriza azobahombye cyane gose. Ariko kandi sibo gusa, naza ko n'abarongozi b'amashengero bakwiye kuza barakurikirana ibiganiro byobafasha gutunganya amashengero yabo. Ego cyane Claude, turiko turabandanya muri buno buryo. Urakoze kutubwira intumbero yatumye Dawidi atanguza umugwi w'abacuraranzi n'abaririmbyi. Intumbero nziza cyane gose yo kwama bibutsa abantu b'Imana ivy'Imana yabo. Ariko kumbura uyu munsi Imana ishimwe ko mwazanye ishure ryo gufasha abantu bandika indirimbo, kumenya ko igikorwa cyabo ari ukwandika ubutumwa bwiza kugira bwame bwibutsa mu makoraniro. Ego cyane. Rero ngira abatari bwamenye iryo shure baca babwira ko bamenye ko rihari kugira ntibaze basubire kwama muri vya bindi, baze bigishwe. Twabonye ko n'ubuhinga bukenewe cyane gose. Twama tubakira mu kwezi kwa mbere buri mwaka mu kwezi kwa mbere. No kuvuga uwo mwaka abataje baracerewe bazosubira kwakirwa. Mwakuze nta kakandi ho gucishamwe. Oya. Okay. Claude, mu kurangiza nashaka tuganire kuri kino kibazo. Ego. Uyu munsi mu mashengero hariho amashengero usanga dufise umugwi witwa uwo guhimbaza no gutazira, n'ayandi mashengero usanga dufise uwo mugwi ariko uriko n'amakorari imwe zibiri zitatu sinzi bivana n'ishengero nyinshi nkeya. Mbega koko by'ukuri iyo migwi irakenewe, amakorari arakenewe, umugwi wo gutazira no guhimbaza twemeze ko ukenewe, amakorari arakenewe. Wewe uvyibaza kwiki? Nkuko twabibonye turabona yuko Dawidi atanguje ivyo kuririmba no gucuraranga kandi akabifatanya n'ihema ejo bizovamwo ingoro. Tubona by'ukuri umugwi w'abaririmbyi n'abacuranzi ufise ikibanza, ariko ntaho agitanguza ntaho mbona imigwi myinshi, mbona ari imigwi
mbona ari umugwi umwe. Hanyuma mugabo hari ikindi kintu abantu bakunda kwitwaza mu gice ca 25 igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma ku murongo wa 20 gice ca 25 cose aho batwereka Dawidi ashaje kuko Salomo yari akiri muto aramufasha mu gutunganya ku bijanye n'ibizoba bigize ingoro ndetse n'ibikoresho bizohava binakoreshwa. Hanyuma aravuga gutoranya mu Balewi abakuze kuva ku myaka 30 kuduga, aja aturamo Abalewi 38,000. Ivyo 38,000 aca bigabura mu migwi 4. Umugwi wa mbere yari 20,024. Ivyo 20,024 bari bajeje ibikorwa vyo ku ngoro. Hama 6,000 vyari vy'abashinga ntahe n'abacamanza. Hama 4,000 vyari vy'abacungera irembo. Hama ibindi 4,000 rero 4,000 vyari ivyo abaririmbyi n'abacuraranzi. Yego. Kubera iki 4,000? Akanyobwa bampaye kashize. Kubwanje gufata 4,000 bigashirwa muri no migwi 4 biranyereka ikibanza umugwi w'abarinzi n'abacuraranzi ufise mu makoraniro. Hanyuma kandi hari abavuga neza yuko z'imigwi y'abaririmbyi idakenewe mu ishengero. Mugabo vy'ukuri nimba Imana yarashoboye guhishura muri buno buryo, hanyuma tukabona izi ngabire ico zikorera, kubwanje ndemeza gose yuko umugwi w'abaririmbyi n'abacuraranzi ukenewe mu makoraniro y'abizera. Mugabo ku bijanye no kugwiza igitigiri imigwi 6, 8 novuga ko bintera amakenga. Ati bintera amakenga gute? Ubwa mbere impamvu hano Dawidi yabagabuye ibi 4,000 yavuye abagabura mu migwi ntibaririmba ari 4,000 ntibaririmba icarimwe. Hariho ico nakwita ikibazo canke style ico gihe yingene ubwa mbere kino gikorwa bagikora umwanya wabo wose ubuzima bwabo bwose, ko Abalewi bari abantu bari barashizwe ku ruhande kugira ngo bakorere Imana. Rero nta kindi kintu bakora, ubuzima bwabo bwari bufatanye n'umuziki. Hanyuma igikorwa bagikora amasaha 28 ku masaha 28. Nta munsi n'umwe utumva ukuririmba ukuvuza. Iki gihe niho yaca bagabura mu migwi 24. Umugwi wose ukagira abaririmbyi 12. Igihe yabagabura yari atumbereye yuko aya masaha 28 yose abarimwe abariko barakora igikorwa co kuririmba no gucuraranga. Mugabo bisigura ko umugwi wa mbere wari ufise umunsi ukora, uwundi munsi waruhutse, canke uri mu vy'ubuhinga kurategura ibizokurikira. Ntitwoca dufata yuko kugwiza iyi migwi ko ariyo mpamvu y'uno munsi yo kugwiza iyi migwi. Kandi wibuka intumbero ntirahinduka. Naho ari imigwi 24 baririmba bibutsa abantu ivy'Imana yabo. Ariko no munsi twokwibaza iyi migwi myinshi hari nivyo bihari byongora kwemeza, kuko urasanga amakorali 6. Korali ya mbere ikaririmba ku vy'Yeriko, korali ya kabiri ikaririmba ku vya Namani, korali ya gatatu ikaririmba ku vya Goliyati. Umwigisha w'ijambo ry'Imana wewe kaca yigisha ibindi, ahari abasigura ijambo ry'Imana agasigura ibindi. Wa mugwi rero witwa kuri wo guhimbaza no gutaza nawe ukaririmbishi ikoraniro wisunze ibindi. Mwumva vy'ukuri ya ntumbero gukorana kwa bizera twishikako oya namba. Turahantu rero hagoye Eric, kandi vy'ukuri ku bwanje kubijanye no kugwiza igitigiri kinini c'amakorali ataririmba ubutumwa bwiza, canke kugira umugogo w'imbaza no gutazira ataririmba ubutumwa bwiza, sivyo kandi bikwiye guhagarara. Intumbero yo gukorana kw'abera niyo kwibutsanya ubutumwa bwiza. Umwigisha w'ijambo ry'Imana, umusiguzi w'ijambo ry'Imana, uwuririmba ijambo ry'Imana, abo bantu bose badakora kubw'iyo ntumbero baba bahushije.
nizere ko by'ukuri uriko urafasha ibintu bikwiye kuzirikanwa rwose, kuko uyu munsi turiko dukorera mu kibano canke mu mashengero, aho dusanga nk'uko ariko arabituganiriza Claude, twaratakaje by'ukuri umutima canke akanovera k'igikorwa c'amakorale canke c'umugwi ufasha ishengero kuririmba. Na cane cane bigaca vyunyuka ko niyo tubifise nk'uko yariko arabituyagira, na twebwe tubibona, ndetse dusanga tutariko dusubiramwo ivyo twizera, ubutumwa bwiza kugira ngo tumane n'Imana. Rero ico ni ikibazo gikomeye, nizera ko abaririmbyi, abarongozi b'amashengero dukwiye gusubira gusuzumira hagufi. Claude, ego reka ndagushimire cyane rwose kuba waduhaye umwanya. mwakoze cyane namwe kuntumira. Mbere yo gusezera abariko baradukurikirana, hari akajambo gato cyane wumva wobatekerera? Ico navuga mu kurangiza ni uko by'ukuri igihe Dawidi yatanguza umugwi wo kuririmba no gucuraranga, ntiyaratumbereye kwiyereka, ntiyaratumbereye ko abaririmbyi bazohitamwo indirimbo bashaka, ariko yaratumbereye ko abantu bibutswa ivy'Imana yabo. Uyu munsi amakoraniro yacu duhushije kubona Imana, tuba duhushije byose. Hama abakozi bakorera mu ngabire zitandukanye ko bw'ikoraniro, nta kindi kintu kibarongora, ni ubutumwa bwiza. Kandi mu myiteguro yabo n'ingene bapanga ibintu, ni vyiza ko baguma basuzuma ko iyo ntumbero yo gukorana kw'abera izoshitswa mu vyo bariko barategura. Muri ico gihe n'ivyakorwa uko, Imana izohabwa icubahiro. Ego. Murakoze cyane Claude, reka tuje dushimira n'abanywanyi canke abakunzi ba Brightness Burundi, cyane cyane ikiganiro umuziki w'indirimbo vyanditswe zera, kuba mwabanye natwe, twongera tubatumira no mu biganiro biri inyuma. Mukomeze kuba hafi y'umuhora, ndetse musangize n'abandi kugira ntihagire na kimwe mu biganiro bizobacika. Naho ubutaha.